Mbega umupasitori arashobora kuza kwitoza mu bijanye n'ivyo mu bya politike canke mu bijanye n'amashingamateka. Ikibazo ca mbere, ibintu byose mandeke kubisigura bijanye n'ingene bita pastori. Atari abapasitori ni bande bemerewe? N'abasoda, n'abagronome, n'abakora iki, n'abakinyi b'umupira, n'abandi n'abajournaliste ni bakwiye kuza kwitoza. Kubera iki? Amategeko avuga ko mu Burundi hitoza umwene gihugu akwije ibisabwa n'amategeko. Nta numwe bakumiriye. Ko bitwa umupasitori, ko bitwa umupadiri, ko bitwa umukinyi w'umupira, kuko akazi ariko kose. Kuko uri umurundi afise uburenganzira. Ico ni cambere. Ca kabiri, Bibiliya. Hari hano Bibiliya yigeze ivuga ngo umuntu umukozi w'Imana ntafise uburenganzira bwo gushobora guterera mu bijanye n'iby'ubuzima bw'igihugu. Ko tubona nk'abizera Kristo ijambo ry'Imana tubwira ngo twahindutse kuba abami n'abaherezi. Kubera iki dukora ivyo bintu bibi? Uyu munsi ibijanye no gutunganya intwaro ntivyafatiye ku cyo Bibiliya ivuga. Uyu munsi iyo turavye kahise abantu babaye indongozi zidasanzwe muri kahise k'isi kakure dushobora kubona tugasanga mu bitabo vy'eranda haba Bibiliya canke Korani canke n'ibindi ntibitwereka yuko abo bantu bakora bubaha Imana ariko bakazana umuco w'Imana aho basanzwe babaye. Uyu munsi ko mufata indege mukaja Dubai mukaza gusumirayo mukahakunda ko mu ndongozi z'igihugu ca Dubai atanumwe atari umushehe bakoze amakosa kubera ngo biremewe ko umuntu ari umuyisilamu ari umushehe n'uburenganzira bwiwe. Ahandi naho ko umuntu ari umupadiri cyangwa umupasitori mengo yakoze amakosa nta na hamwe Bibiliya bibuza. Mugabe igihambaye nuko abo bantu bagirira neza abantu. Genda garuka nkavuga ngo ico kintu catumye abakozi b'Imana batadira mu bijanye no gutunganya ubuzima bw'igihugu ico cadukwegeye ibibazo byinshi kubera ko bo bafise ico batinya kirengeye gusa agutinya abantu batsa kubaha Imana. Ntaco bibuza amategeko y'igihugu, ntaco bibuza amategeko y'igikorwa c'Imana, kandi ibikorwa dukora iyo musanze umuntu ari umupasitori akora muri banke ko mutamubaza muti kubera iki bagiye gukora muri banke kandi umukozi w'Imana n'umwanya gusa atunganye amagana akavuga ubutumwa bwiza. Iri byo kora mu duhende kugira ngo abantu baha Imana bakwepe basigire abantu batubaha Imana ari baza gufata ingingo zituma abantu baruha bamererwa nabi. Twabimenye bizosubira kubireka abakozi Imana bazoza abaha Imana bazoza kandi bazotunganya ubuzima bw'abantu bumere neza. Nta caha kirimo, nta kosa ririmo, kiretse gusa kutacubandanya ubikoresha. Jende umukozi w'Imana ndavuga ubutumwa muzokurikire ubutumwa bwose navuze buri kuri YouTube. Nimwasanga umunsi umwe narafashe ubutumwa nkabuhindura campagne yo kwitoza muzovuge muti irataye umwuga. Ngeze mu gikorwa c'Imana nkuri gikorwa c'Imana, ngeze muri campagne yo kuvuga ubuzima bw'Uburundi n'abarundikazi n'abarundikazi no gutunganya ivya tuvuga ivyo twishimikije umuco wo kubaha Imana.